Amahoro kuri mwese mudukurikirana kuri chaine yacu. Chaine bashikiriza ibintu bishasha bigezweho, ibintu by'akamaro, ibintu by'amagara yacu. Uyu munsi tugiye kubaganirira ku ngwara yitwa malaria. Abantu benshi ingwara ya malaria barayizi, ingwara ikunda gufata abantu batandukanye mu gihugu cacu, mbere no hanze yaco na cane cane muri Afrika. Mbe woba wibaza ko malaria iterwa n'iki? Mbe woba wibaza yuko malaria ari ingwara imeze gute? Byose murabikurikirana kuri ino chaine yacu ibashikiriza ibintu bishasha. Ico tugusaba nuko ukora subscribe, ugakora share, ugakora like, ukaja no muri commentaire ukatwandikira uko ikiganiro bakibonye, ari ikibazo ufise canke se ufise ikindi kibazo c'ingwara twazogusigurira ko canke ikindi kintu, byose turabibakorera atangorane nimwe. Ingwara ya malaria ni ingwara benshi bibaza ko ari akantu koroshe cane. Ariko ico nababwira, ingwara ya malaria iri muri imwe mu ngwara zica abantu benshi kw'isi. Iyi ngwara irakomeye cyane kuko iyo utevye kuyivuza irashobora kugutwara ubuzima mu mwanya mutoyi. Twahisemo no kubashirira hanze kubereka ibimenyetso byinshi byerekana ko umuntu agwaye malaria yo kurundi rwego cyangwa se bita paludisme grave, bishobora kukwereka yuko ubuzima bw'umuntu buri mu kaga. Paludisme cyangwa se malaria ni ingwara iterwa n'umubu wo mu bwoko bwa Anopheles femelle. Uwo abarundi benshi bakunda kwita ngo ni umubu w'ingore. Umuntu afatwa na malaria iyo yariwe n'umubu uba wariye uwundi muntu ukamukuramo amaraso arimwo imigera y'izo bita Plasmodium, igaca iza kukurya nawe mu gihe utikingiye, hama ukagushiramo ya migera yitwa Plasmodium kaja mu maraso yawe, bigaca bituma nawe ugwara ingwara ya malaria. Bimwe mu bimenyetso umuntu ashobora kugira iyo yamaze gufatwa n'iyo ngwara ya malaria: umuntu aragira ubushuhe bwinshi, akagira umuriro mwinshi ku mubiri wiwe, hamwe yumva imbeho nyinshi naho yoba ari mu bice by'ahantu hashushe. Umuntu arameneka umutwe, akumva yamenetse umutwe cyane. Ikindi kimenyetso umuntu ashobora kugira iyo afise iyo ngwara ya malaria: umuntu ararura mu kanwa. Mugabo ibyo bishobora kuza iyo haciye nk'iminsi nk'ibiri canke 3 umuntu yafashwe n'ingwara ya malaria. Ikindi kimenyetso umurwayi wa malaria agira, aracika intege. Aracika intege, akumva uburuhe kandi akumva kugenda biramugora, kumva zuko aba acitse intege. Ikindi kimenyetso umurwayi wa malaria ashobora kugira, arabura akayabagu k'ibyo ashobora gufungura. Umuntu agwaye malaria akeshi usanga atabintu afungura, kumva zuko aba yumva apeti yose iba yagiye. Muri ico gihe iyo wumvise ufise kimwe mu byo bimenyetso, niho mpamvu baguhamagarira kwitura abaganga babijejwe kugira bashobore kugufasha ubuzima bwawe butarasinzikara. Mugenzi, iyo bishitse umuntu ntiyivuze ingwara ya malaria hakiri kare, ashobora gusinzikara akatangura kugira ibindi bimenyetso biri ku rwego rwo hejuru, bishobora gushira ubuzima bwiwe mu kaga canke bikamuhamagarira za ngwara bita maladie chronique, zimwe zidakira usanga zikunda guhitana amagara y'abantu. Aho ni mu gihe utawe wivuje ingwara ya malaria hakiri kare, ya migera iba iri mu maraso uko imarayo umwanya munini ibandanya ivyara, ikarondoka, ikaba myinshi mu maraso yawe, bigaca bituma ushobora kugira izindi ngorane zikomeye cyane. Niyo mpamvu twabashiriye hanze ibimenyetso 8 bishobora kukwereka umuntu yarembejwe na malaria. Kuvuga ni ibintu 8 canke se ingaruka 8 zifata umuntu canke se ingwara kumva zuko ataba yivurije ku gihe. Ikimenyetso ca mbere rero umuntu ashobora kugira, aragira ico bita convulsion multiple répétée. Convulsionnat, aho ni mu gihe umuntu umuraba ukabona aguma ameze nk'ukangagurika, ashaka guta mu bwenge. Aho rero ico kimenyetso iyo ukibonye biba bikenewe cyane yuko wihutana umuntu kwa muganga kugira ushobore gutabara ubuzima bwiwe. Ikindi ngorane igira kabiri umuntu ashobora kugira iyo yatevye kwivuza iyo ngwara ya malaria, bayita coma stade D. Umuntu yagiye muri coma ni mu gihe umuntu ataba ashobora kuvuga ijambo na rimwe, adashobora kuba yotambuka, aguma aryamye, ahubwo kumuvugisha ashobora gukoresha ibimenyetso. Ibyo nabyo kenshi bishobora abaganga baba barabyigiye
kuko nibo baba barize ukuntu ushobora kuvugisha umuntu ari muri koma. Ingorane ya gatatu umuntu yatevye kwivuza ingwara ya malaria ashobora kugira iyo bita insuffisance rénale. Insuffisance rénale nayo ni ingorane cyangwa se ingwara ifata mu mafyigo, ni mu gihe amaplasmodium yawe aba yabaye menshi muri wa mubiri wawe agatangura kugenda konona bimwe mu bihimba by'umubiri. Amafyigo naho murazi yuko asanzwe ari kimwe mu bihimba bihingura amaraso bigakuramo imicafu. Niyo mpamvu iyo watevye kwivuza ugira insuffisance rénale, kandi iyo ngwara iyo uyidevelopye bishobora gutuma uremba cyane, kuko ingwara y'amafyigo murazi yuko isanzwe igoye kuvura no ku mavuriro atandukanye. Niyo mpamvu baguhanura yuko ukwivuza ingwara ya malaria hakiri kare. Ingorane ya kane umurwayi wa malaria ashobora kugira iyo yatevye kwivuza ni iyo bita collapsus cardiovasculaire. Collapsus cardiovasculaire ni ikibazo cyo kuba imitsi hashobora kugabanuka, ukuntu imitsi isanzwe ingana indani hakagabanuka, amaraso agatangura kugenda arinze gushiramo ingufu nyinshi. Icyo nacyo kirashobora guteza ingorane mu itera ry'umutima, ugasanga bihitanye ubuzima bw'umuntu. Ikindi kibazo umurwayi yatevye kwivuza malaria ashobora kugira ni anemie canke se gukama kw'amaraso. Amaraso musanzwe muzi yuko ariyo agize umuntu, agaburira ubwonko, agaburira ibihimba byose bigize umubiri. Iyo umurwayi wa malaria abuze amaraso akagabanuka, iyo ni cas d'urgence canke se ikintu ukwiye kunyarukana kwa muganga, kuko iyo utevye gatoya usanga amagara y'umuntu ahagaze. Ikibazo kigira gatandatu umurwayi wa malaria ashobora kugira iyo bita OAP canke edème aiguë des poumons, kuvuga ni ukubyimba kw'ubuhemero canke se kw'amahaha. Ivyo navyo rero murazi yuko amahaha ariyo agodufasha guhema. Mu gihe amaparasite abaye menshi mu mubiri, urumva yuko ico kibazo gikomeye cyane gishobora guteza na cone ingorane. Ikibazo kigira indwi umurwayi ashobora kugira wa malaria nico bita prostration. Prostration ni mu gihe umurwayi ahagaze atashobora kuguma ahagaze adafashwe. Muri ico gihe umurwayi aguma aryamye ku mvo z'uko aba yumva atangufa afise zo kuguma ahagaze. Ikibazo kigira umunani nico bita ictere. Icyo naco mukibona mu gihe urabye mu maso y'umurwayi ubona yahinduye ukuntu yarasanzwe isi, kuko kure normale iyo y'amaso cyangwa se ibigohegohe usanga ari atukura, ariko iyo usanze hajemo ibara risa n'umuhondo cyangwa se urabye ku maguru, mu biganza, aho ucubona yuko umurwayi yabangamiwe niyo bita ictere. Ibimenyetso rero byerekana umuntu arembejwe na malaria twagerageje kubategurira nibyo bishika ku 8, ariko icyo mwomenya ibimenyetso byerekana umuntu yasinzikajwe na malaria ni byinshi. Hari ibyo ushobora kubona n'amaso, hari n'ibyo ushobora kubona mu gihe wakoresheje ibipimo byo kwa muganga muri laboratoire. Sanzwe mubizi yuko bavuga ati la médecine sans laboratoire est aveugle, c'est-à-dire que babashatse kuvuga yuko laboratoire ifise uruhara runini cyane ku magara y'abantu, kuko kuvura ibyo utapimye usanga ari ingorane ikomeye. Ikinyamakuru Sever.org mu 2022 cyanditse kivuga yuko mu Burundi iyo ngwara malaria yashobora guhitana abantu bishika 73,000. Ngaho mwomenya yuko ingwara ya malaria mu bihugu bimwe bimwe atanguye kuza irakingirwa nka kurya bakingira izindi ndwara abana bakiri bato. Icyo twakora ngo dushobore kwikingira ingwara ya malaria nuko tuza turajya mu musegetera iminsi yose, kambara ibintu bifuka ku maboko no ku maguru ku mugoroba ahantu hari imibu myinshi, canke ubishoboye ugashobora gukoresha imiti isanzwe yarabugenewe bapompa ku nzu canke se udukoresho bamanika kugira wikingire ingwara ya malaria. Ikindi, mu gihe wiyumvisemo ibimenyetso bimwe mu byo twababwiye tukitangura video, unyarukira kwa muganga canke se ukajana kwa muganga urwaye kugira ushobore gukingira amagara yiwe. Narijya muhejeje kumva ibibazo bikomeye cyane ingwara ya malaria ishobora guteza umuntu. Mwakoze rero mwese kudukurikira, mwandaye mukora subscribe, share, like, mukomeze kudukurikira, mutwandike no muri commentaire ikibazo cyose mwamufise. Duhari ku bwanyu, turashobora kubishura icyo mukeneye cyose. Murakoze, ciao ciao, next time.